inshuti nakubiswe kwanza narakubiswe narabaye nabi aha bantuye bamvanye mu bitaro amagufa yose bayavunaguye burya barinze kuyateranya naho ndiho kare no ejo no kwicara sinicara irya audio nabikwandikiye ujya munsi nabikwandikiye hamwe nabikwandikiye ejo canke hirya y'ejo ndagufotorera n'irya foto baciye baguma banka kwanza urabona ko wifi itaje ifoto yaje nengo kare cangweje ego birababaje kweli birababaje ingene bangize birababaje cane n'umugabo namubuze ku ntuzenyi ku biro namubuze ku ntuzenyi namubuze ku ntuzenyi ndabona ntari ku murongo ngo nabimubwire nyene namubwiye ariko ntari ku murongo ego ubu namaze gushika muri ofisi navuye muri ofisi mvuye mu bitaro basi umugongo sinzi ko uzosubira guterana kweri no mu gatuntu oya ntavyo nzi impuzu zose niyo ziri aha abantaye hanze nambaye uniforme bataraguye n'ivyo uniforme nambaye nibirangare yani bantaye hanze ubwo nyene n'igipolisi kweri cababaye nabonye ko cababaye kweri yani bariko baramvura bababaye baguma baza kurunguruka babona ntahema yani bababaye kweri. Ibi bintu birababaje kandi cyane. Uyu n'umurundikazi n'ukuri yakubiswe yahohotewe muri Saudi Arabia, yakubiswe yavunaguwe nko muvyumvise. Ikintu kibabaje rero gitumye nza kuvuga uyu munsi, haheze iminsi hariho ibintu nk'ibi vy'uko abirukanwa bakwa ivyabo. Ibaze ibi bintu none bano bantu babarungika gukora bavyoroganije gute iyo umukozi yirukanwe aho yakora? Bakwa impuzu, bakwa amafaranga, hari abahembwa amafaranga bahashira mu mareti mu bage yabo isakoshi. Iyo birukanwe mu nzira izi nko twakoranye iganire ejo, yaragwaye bacamujana kwa muganga, umukuru kwa muganga bacamujana muri ofisi, ntabagisubiye hamwe yahora akora. None ibintu vyiwe babirikipera gute? Kino ni kibazo izi ofisi zibwirizwa gukemura kandi zigatunganya neza. Telefone ibisigaye iyo akora, impuzu ziwe, amafaranga, murumva ko bigoye. Ofisi za ibintu zabitunganije gute mu gihe umukozi avuye ku kazi atorotse? Hariho gutoroka ukaja mu gipolisi, udatorotse ngo ugiye mu ibarabara kugira gusa nko kwitabara, canke mu gihe umukozi abonye ko aho ashobora kwamererwa nabi agatakamba bakaza bakamutora polisi nk'isakoshi gasigaraho, canke yagwara aja kwa muganga nkuko nabiberetse ejo, ibintu bigasigara ku mubose wiwe. Mwico gihe abirikipera gute? Kino ni ikintu gikomeye cyane. N'uyu murumva yuko yakubiswe, arahohotegwa, avunagurwa amaboko n'umugongo, ajanwa mu bitaro n'ubutabazi. None ibintu vyiwe biri hahandi bamuhohotera. None ibintu vyibazo bironka gute? Ibi bintu barabitunganije, ama ofisi barabitunganije ati iyo umukozi aje akagera ngaha babironka gutya. Nyaboneka nimba hari ukuntu bashobora kurekipera ibintu vy'umuntu, igice gikurikira ngaha nuko batelefona ujya mu bose akabizana, kandi akabizana byose. Ariko ama ofisi amwe umenga ibintu bibaraba, kandi murumva ko ari ibintu bikomeye bibwirizwa gukurikizwa. Mu byukuri ibintu bikomeye bibwirizwa gukurikizwa. Umuntu afise ibintu vyinshi, hari abakuye impuzu zabo mu Burundi, hari abakuye utuntu tw'akamaro mu Burundi, hari abafise utuntu bibitse ko nk'udufaranga nabivuze, telefone irenga imwe. Ivyo bintu bisize hajya umwarabu rero aca vyishikiriza ko atari vyiwe. Ibi vyo guhohotera umuntu vyovyo kubera iki ofisi yatucuze bivuga ko kweri? None mwabarungitse gukora ngo baze barahohoterwa, canke mwabarungitse gukora kugira ngo baze bariyungunganya? None nk'ubu bavunye amaboko mubona zoca baho gute? Bamuvunye ibiganza,
bamuvunye amaboko. Abarabu n'abicanyi vraiment. Aha bisaba yuko rero mwebwe mwe murungika y'abantu muhaguruka mukagira inguvu kugira ngo ababarabu bahohotera abarundi kazi bariki kubahohotera, kuko mwe nyine mutavuye hasi bazokwama bahohoterwa imyaka yose kandi bahohoterwe ari mwebwe mwabigizemo uruhara kuko mutabakurikiranye. Je kubwanje ndashaka kuvuga ikintu kimwe kandi gikomeye nukuri. Birakwiye yuko haba connection nziza yo gutelefona umubose aha w'umukozi. Connection mvuga ni yuko boshiraho n'ubundi buryo bwo kugera mu rugo rw'uwo mubose. Ibi byo ambasade bishobora, nubwo kumbure ambasade irabwa na beshi iraba beshi, ariko ambasade bishobora mu gihe uwo mukozi uwo mukoresha adashoboye kubahiriza amategeko, ambasade ikageraho. Ambasade bifise abasoda ba polisi bayiherekeza, kumbure bagashiraho komisiyo ijejwe kugera mu ngo kuraba abakozi. Nk'aba tuba twabuze tuzi ngo bari kwa naka bamutelefona agakupa, bamutelefona akababloka, habwiza ko komisiyo yateguwe ikigenda ikagera muhira kujya mu koresha, hanyuma bagaca mubaza wa muntu ari hehe, agaca mwerekana canke bagaca mufata bagaca mufunga mu gihe aterekanya hari. Twarabibonye abo usanga bavuga ngo yaratorotse, warabivuze ku gipolisi oya, nta uri ngaha, hariho abaca bagurisha mu zindi nzu kandi ntibyemewe n'amategeko. Ibi vyose yaba hariho itegeko rivuga yuko hariho komisiyo igera mu ngo kuraba abantu bakobwa, ababikora botinya. Kubwanje ndabona ko iki kintu gikenewe cyane, kandi nanditse kuri Facebook mvuga ati ubu turi mu myamamazo, umuntu nge ngazi ngo ndavuga ibya politike mugore kandi abihuze gatoya. Murabona mu minsi turi mu myamamazo yo guhiganirwa intebe z'abashinga amateka, abakenguza amateka, abacena mu makomine. Iki ni ikintu gikomeye cyane muri kino gihe. Abarundi babwirizwa guca baza barabwira umukuru w'igihugu yuko hariho abarundi bahohoterwa muri Saudi Arabia. Kino kintu bakagishikiriza mu migambi umukuru w'igihugu akavuga ko azokingira bano bantu, canke ko baje gushira amategeko abakingira, kuko ni benshi bariko barahura n'ivyago. Ntitwavuga ko batabibona. Tugeze mu butigu hamwe wovuga ikintu kikumvwa. Umwanya wo kuvuga mu abantu mwe n'unyene ni mubivuge, mu bibibutse ko hari abarundi kazi bari muri Arabia bariko barafatwa ku nguvu, bariko barakubitwa, bariko baravunwa ibikonjo nko kumubona ubu bamugize, bariko barahura n'ivyago biteye ubwoba. Mwico gihe ni mwabivuga muri benshi bizoshikira umukuru w'igihugu, hanyuma aricishe mu kanwa vyibuze bongereza akariro canke bagerageze gushira amategeko akingira abakozi. Gushika isaha itegeko ry'ababarabu nimba ari byo bita kafara, iyo uri mu rugo rwiwe uri anda yiwe y'amategeko yiwe, akukoresha ivyo ashaka no kukwica ashatse yo kwica. Iri tegeko ni rya Saudiya, urumva si itegeko ry'abarundi, mugabo iri tegeko no kuri ntiribwirizwa ku twebwe abarundi ntidushobora kuryubahiriza. Oya no kuri ko umurundi agerayo bagaca bamufata ko bishakiye, ngo ni kubera ko ega ntaba yamuguze ngo aze kumugira. Je narababwiye namarabwira n'abandike ati nubwo wamuguze nk'umukozi aje gukorera, si umuretwa, si umu esclave uzanye mu rugo rwawe. Namarababwiye vraiment kandi baravyumva bamwe uzanye umukozi kugira ngo ukorere abeho yishimye, muhe ivyo akeneye nawe akore yishimye. Kandi haro nabo n'abamatoroka narababwiye nkashababwiye ati none wewe wazanye umukozi kugira ngo mugire yarara, ubu ko yagiye ntusigaye wifumbereje. Namana bakora kwitama iyo nabimenye ati neje wundi ni baronka umukozi mufatuko, menya ko ari umuntu umuhe ivyajya umugaburire, hanyuma uzurabiko umukozi atazoguma mu rugo rwawe. None wuzanye umukozi umufashe nk'iyarara ngikoropesho, ubuze ko atazogenda tihugo ashobora no kugenda asize akumenya umutwe. Tabarundi baranakomeye, ntimugire ngo ni mwebwe mugenda muri igwako.
abatabagaburira ndababwira tumviriza wowe niyo utorya ntacyo bitwaye, ariko umuntu akoresha inguvu akenera energy nyinshi, ivyo kugira ngo abishikeko nuko aba yariye. Mugaburire wowe ugombora icyo kujya wowe uricariye niwe mwaka kaba gusa niwe bijya gakate kamwe nta ngorane, ariko umuntu ariko aje gukoresha inguvu abwirizwa kuronka ivyo bintu wowe ivyo nyene bimuhe ivyo nyene ivyo sha ndagerageza kubabwira kandi arabavyumva. Hano ubundi nabibwiye ejo ndabaha message ngo ahereze biwa bose wiwe ariko aramubwira ngo umuntu ashaka ko azaratura akantu muri frigo, umukozi wa bose wiwe nibaza yuko wewe imuhaye kandi nibaza ko bizoca bikemuka. So reka rero nsabe mwebwe musafirisha uyu mupfasoni muramubona yavunaguwe vraiment mumusabira utuntu twiwe, numva ngo bariko baramusabira tike y'indege ngo atahe, bariko mukata tike y'indege ngo atahe atacanye ibintu vyiwe, nimumufashe nimba udufaranga yakoreye turi hariya kwa boss tuze, hanyuma kandi ya telefone yiwe nimbiri hariya kwa boss ize, impuzu ziwe zize ntataye imvumure, namwe muravyumva. Hari impuzu, ibirato, usanga baraguze udusafuriya, udusorori twiza, utuntu two mu nzu bavuga ati tuzotahana, impuzu z'abana ugasanga baripanze neza, uduhuzu bazambara bageze mu Burundi. Nukuri muze murabafasha nabo baronka amahoro nk'abandi. Murakoze. Ni uwo mumenya amubwira mpamagare kuko abona atumye bose nubwo ntaramubona. inshuti nakubiswe banze narakubiswe narabaye nabi aha mvu bantoye bamvanye mu bitaro, amagufa yose bayavunaguye burya barinze kuyateranya naho ndiho kare no ibyo no kwicara sinicara. Ijya audio nayo ndabikwandikiye ujya munsi nabikwandika mwe nabikwandikiye jujanga hirya yejo ndagufotorera n'ijya foto baciye baguma banka kwanza urabona ko wifi itaje ifoto ya Jenengo kare cangweje. Ego birababaje kweli, birababaje nyene bangize, birababaje cyane. N'umugabo namubuze ku ntuzenyi ku biro, namubuze ku ntuzenyi, ndabona ntari ku murongo ngo ndabimubwire nyene namubwiye ariko ntari ku murongo. Ego ubu namaze gushika navuye muri office mvuye mu bitaro basi umugongo sinzi ko uzosubira guterana kweri no mu gatuntu oya ntavyonzi. Impuzu zose niyo ziri aha abantaye hanze nambaye uniforme batabaguye n'ibyo uniforme nambaye nibirangare, yani bantaye hanze ubwo nyene n'igipolisi kweri cababaye, nabonye ko cababaye kweri, yani bariko baramvura bababaye baguma baza kurunguruka babona nahema, yani bababaye kweri.